ibidasanzwe n'ibikomeye byose. Haleluya, haleluya. Hari ibintu bigoye mu buzima. Kuba mu buzima utanwa amazi ni ngorane. Sinumva ingene womara n'umwaka utanwa amazi hama ngo amafyiga abagikomeye. Nibitahuritse. Tari nka babatama bahariya ahantu hakanya ntavuze. Azati amazi tuzohurira mu ndya, tuzohurira no mu nzoga. Bariho bameze uko atigeranwa amazi na rimwe. Haleluya. Ariko aba VIP ba hano banwa amazi dukomera Imana amashi menshi cyane. Yes. Apfa kuba ari Yesu gusa ari ku ngoma, ibindi birikora. Simplice mu ishengero, reka na anniversaire ntibera mu ishengero. Babishinga intaye ngo ndashimiye Imana yamwije imyaka mugabo arosi kado mu ishengero. Apfa kuba ari Yesu ari ku ngoma, apfa kuba ari Yesu ari ku ngoma. Reka nkubwire, ibihe birakuranwa, ibinjana bikavaho. Ba Obama baratwaye, ba Trump baratwara, ba Biden barahari. Ariko reka nkubwire, kuva Yesu avuze ngo byose birarangiye, izina ryiyo ryahise rija hejuru y'andi mazina yose, kandi nta n'umugambi wuko rizoja munsi uhari. Igituma twaramukurikiye nuko twabonye ko aruta byose kandi ashoboye byose. Reka tuyagire mu ijambo ry'Imana, dusome muri Yesaya 61, duhere ku murongo wa mbere dushike ku wa 3. Hari ijambo rihindura ubuzima bwawe. Uwahabonye adusomere vuba na vuba. Yesaya 61, guhera ku murongo wa mbere gushika ku wa 3. Wino dusomere. Mana ishimwe. Agakiza uko kameze. Yesaya 61, umurongo wa mbere ngo Hema w'Imana uhoraho ari kuri jewe, kuko uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbabwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye kubakiza imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'imbohe ko zugururiwe, ngo mumenyeshe abantu umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho, n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, ngo nirure abagandaye bose, ngo nshirireho abagandaye Isiyoni igisibo mu gishingo cy'umunyota, ndabahe n'amavuta y'akaneza mu gishingo cy'ukugandara, n'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo cy'umutima uhondobereye, kugira ngo baze bitwe ibiti byo kugororoka, imyelayo yatewe n'uhoraho, ngo bimutere icyubahiro. Amen. Haleluya. Ngo mpemu umwami uhoraho ari kuri jewe, kuko yandobanuje amavuta kugira ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yandobanuje amavuta. Haleluya. Ntabwo tuza kuvugana kuri yose, tugomba tuvugane ku mavuta. Imana ikumpera amavuta uyu munsi. Imana ikumpera amavuta. Iyo tuvuze amavuta ntituvuze moviti. Ari wisiga moviti ugasanga intoki ziriko inzobe, umunwa urirabura, umva ugasanga nakajagara. Hari ubwoko bwinshi bw'amavuta hano ku isi. Hariho moviti, hariho vestine, hariho pomade, hariho vaseline, hariho ngo za sikara, za mara. Ibyo ntubimbaze, ariko niko ndavuga amavuta y'umwami Yesu. Amavuta hariho ngo na za mukorogo zikugira inzobe mu maso, waraba ku jisho ry'ikirenge, waraba ku ivi, waraba mu nkokora, ukibaza c'est quoi ça? Amavuta. Urashobora guteka indyo nziza zabura amavuta ntihagire n'umva ko watetse. Urashobora guteka umuceri wabura amakoto n'urengana ntiyumve n'icabaye. Amavuta atuma ibigoramye bigondoroka. Icyuma cyose kigira iki
amavuta wamavuta y'imote mu mubiri w'umuntu hagati y'urugingo n'urundi hari amavuta ayo bita sinopi atumugira gutya bikemera. Mu yandi majambo ahari amavuta ivyakongataye birakongaturuka. Ahari amavuta ivyitumye biragororoka, ivyitumye biragororoka. Ahari amavuta amavuta ahari amavuta urasenga ukavugishwa mu ndimi kandi utize icongereza ukavuga icongereza, utize igifaransa ukavuga igifaransa, utize igiswahili ukavuga igiswahili. Amavuta ngene Imana ibaha amavuta y'umugoroba. Amavuta mpora ndaba abakobwa barakubita akamavuta bakisiga bakarenza ko fondote hazi yashu, ukiyumvira ni inkukura n'imikobe, ukabona umurongo hano umanuka, ukabona uyundi umanuka, akagwana arondera papier mushwa kugira ngo yihanagure. Ayo n'amavuta yiki y'abana b'abantu, ariko ay'ijuru, ay'ijuru amavuta, amavuta atuma ibitaryoha biryoha. Amavuta atuma ibiharage vyagasha. Wagiye umva ibiharage vyagasha ukabitora ukabisuka mu kadobo ukabironga vyagasha, ukabikuramwo ukabisubiza ku ziko ukabikaranga bisubira kuba bishasha. Kubera iki? Amavuta. Amavuta atuma uvise urujwi rujwangaraye uririmba bakavuga ngo ico kinyabugingo ni cahe, ico kinyabugingo ni cahe, ico kinyabugingo ni cahe. Abantu bagatanguranwa kuza kuguhezagira. Kubera iki? Amavuta. Imana iguha amavuta. Uyu mugore Imana iguha amavuta. Amavuta y'Imana atuma umukobwa agenda ahengamye aronka umudiaspora akambwira ngo je namukunze, iwabo bakamwanga bakongera bakamwanga, ariko umudiaspora akavuga ngo mimi namupenda kandi namupenda, ni lazima nifanye ndoa na ule. Amavuta y'Imana nakuraba ngo ufise igiherehere, nakuraba ngo ugwaye igihute, nakuraba ngo ufise izuru rifyase, nakuraba ngo ufise risongoye, nakuraba ngo ufise ugutwi kunini, nakuraba ngo ufise gutoya, nakuraba ngo urirabura, nakuraba ngo ufise inzobe. Amavuta y'Imana, amavuta y'Imana. Esther, Imana iguha amavuta y'Imana. Amavuta y'Imana aho yashitse umuntu abize amavuta y'Imana baramutuka akavuga ngo nizo nkomezi z'umukristo, baramutuka akumva mpemu yera, baramutuka amavuta kuzura, bamunamusuzugura akavuga ngo navuganye n'Imana, bakamuvata nabi bakavuga ngo amavuta y'umuntu abasha gutuma ibiharage vyagashe bisubira kuryoha. None ya Yesu Kristo yoyo hazotuma ndonka inzi Bujumbura. Amavuta, umuntu afise amavuta no kwifuza. Mona ndaba kuwa kabiri baratonda bagatonda kuva saa 2. Nigeze kurara hano ku gicaniro numva senkere wariko baradodora. Barondera iki? Amavuta. Ari he? Mu mwongere. Ara amavuta ibintu birisobanura. Nubabwira ngo nyemera, utanyemeye turagwana, uvuga ngo amavuta yiyo nkorera arakwemeza. Imana iguha amavuta y'umugoroba. Imana iguha amavuta. Mutumisha wa Mungu, Imana iguha amavuta. Ahari amavuta ntabwo udiringa, ntabwo harira. Ugeze ku mwemu muravuga ngo mu butware nahawe nijoro. Ukivuga ngo mu butware nahawe nijoro, ukumva mwemu yera ariko aragutsindagira, ukavuga ngo ndategetse muvemwo, agahita muvamwo dayimoni. Amavuta y'Imana wambara agahuzu kamwe, wasohoka kwibarabara ngo uraberewe kandi wifitiye kamwe disi. Ako kamwe urakamesa ku mugore bukagakunkumura 11.
ukagasengamwo nibature ariko mwahura ngo urabereho wambaye neza usa neza ntibigera babona ko ari akajipo kamwe canke agapantaro kamwe kubera iki amavuta y'Imana. Imana iguha amavuta uyu mugoroba, amavuta y'Imana. Imana iguha amavuta, dinyi Imana iguha amavuta, kuko amavuta Imana itanga ntarabiyumva niyo ukomoka. Ubasha kugenda uruhe ukaraba umurori n'umunori cyane umunori ukaraba hariya kandi wari kuraba hariya imbonero yawe ikaraba hariya ariko iraba hariya ariko kubera amavuta y'Imana ukaronderwa n'umukuru w'igihugu ukaronderwa na premier ministre ukagenda amahanga ukurira indege bakakurondera visa bakakubwira ngo ngwino usinye kubera iki amavuta y'Imana. Amavuta y'Imana kuzanira igisubizo nyuma y'igisubizo ukavuga ngo yari yarabitubwiye. Amavuta nubwo utofashwa je nafashijwe kandi naho utofashwa kizima ndi kuvugira Yesu. Amavuta ni gufashwa. Amavuta iyo ufise amavuta y'Imana ico ubona ko ari defo ku bandi ni karite. Ico bakubwira ngo ni defo haba hari wundi uvuga ngo ni karite. Amavuta y'Imana iyo kuriko birisobanura, wahora wicara inyuma bakubwira ngo ngwino wicara imbere. Amavuta y'Imana uyafise utangura gusenga ukumva umurozi wa mbere ngo rengana yo. Iyo uri kurasenga ufise amavuta y'Imana umurozi wa mbere aragenda ukamubwira ati yewe cungira security, uwa kabiri akarengana ukamubwira ngo komeza urugendo uri kurajamo ariko ine wagaruka ijya gatatu ndaza kugufata kubw'amavuta y'Imana. Amavuta y'imikabami, amavuta y'imikabami, amavuta arobanuzwa ugenda gukora ngo mwemwe umwami uhoraho ari kuri jewe kuko yandobanuje amavuta. Reka nkubwire wararobanujwe amavuta igihe Yesu yavuga ku musaraba ngo byose birarangiye, ajya n'amavuta atamirana. Amavuta y'Imana, amavuta y'Imana guhagurukiriza urugwaye kanseri rufise konte yazivye amafaranga atazi nayo ariko wibereye hariya mu mwobo usa n'inginagira uri kurasenga Mana ngirira neza, ndashaka ubwiza bwawe, ndashaka inkomezi zawe, ndashaka imbaraga zawe, rugahaguruka rukaza na kanseri ukavuga ngo ndategetse, ugategeka nanu rufise konte yazivye kandi wewe uri nyamacomo urizera mu mfuko ariko ugatanga ukavuga ngo ariya pashekete ariteka paile aritachekare ugatangura kuvugisha mu niwe ukabona rurajugumiye ukavuga ngo fukama ndagusenge. Uwambaye akarato kamwe avukameze ufise costume zitagira igitigiri ukavuga ngo ndategetse mu bushobozi nahawe n'ijuru iyi kanseri ndayirukanye isohoke igahita ikumvira. Bibiliya yavuga ngo abanyamavuta bagaragara nk'ataco bafise ariko ngo batungishije benshi. Niki n'amavuta. Amavuta mpagaze hano kuba muri ko muranyumviriza n'amavuta. N'amavuta utifashe neza ateruye umwana, utiteruye umwana ameze gutyo kubera iki? Amavuta. Ano agaranya ugati wewe uri hari inyuma ngwino hano imbere wicara hano imbere ni execution naharira kubera iki?
none hari umupagani yoza ngaha mukamwumviriza, hari imborego yoza ngaha mukayumviriza, mwogwana mukamera muvuga ati uyu munsi harasha kuri stati turapostinga, ariko jewe nutaja kuri YouTube yamaze ariko araregistra. Iki amavuta atumye bajya abagabo babiri, umwe yicara ku mashini undi kuri kamera, bariko bafilima de Simplice. Amavuta novuga ni piano hoza hira abaciye hoza amavuta. Haleluya, haleluya. Imana ikumpera amavuta uyu mugoroba. Umukobwa ariko amavuta ntarondera abahungu baramurondera. Impamvu byanse nta mavuta ugira, niyo mpamvu uja kurondera abahungu bari bakwiye kukurondera. Arakugara kugacuja ngaho onye ngo komeze nca iyahure ahubwo tubwire tuguterera ikiziriko ko atana amavuta ufise. Uri he? Ukeneye iki? Amavuta kugira ngo bakurondere ke kubarondera. Amavuta aguha kamote gashasha, aguha kaodere keza, uwa nukigikakwe ararengana bakabwira ndangira ahantu usumira kaga parfait. Kubera iki? Amavuta. Naho woshishwa uri kurafashwa. Ijisho rikuraba nabi ntiriyoberanye, kandi n'isura iri kirafashwa ntiyoberana. Iki amavuta. Rondera amavuta wa mukobwa we, rondera amavuta wa muhungu we, ureke kugwana urara saa 8 y'ijoro wandika utumesaje twanciye ngaho ngo sheri ngo nakubuze ngo nakurondeye ndakubura. Mubure mwe muhuye atana amavuta mugira n'ikibazo, n'ikibazo. Nimuze no gusenga ngo muge ati ndiyo Bwana, n'ikibazo. Hakenewe iki? Amavuta. Amavuta. Ngo ndaye saa 8 y'ijoro ndamwandikira message. Urondera amavuta ya message z'ijoro, urondera amavuta ya message z'ijoro. Amavuta niyasobanura ibintu. Amavuta frere, rondera amavuta. Nakugwana no guhangayika. Amavuta agukura ku gitanda c'ikirago. Ikirago ari ibitanda bakorera mu mpome ruguru, bagaca babibaratisha ikintu bita imburumburu. Ninda z'imburumburu? Bagaca basatura imigano ariyo misuni, bagaca bakibarata, bagaca bakubita ikoma rya mbere mu ruhome, bagaca bashinga bibiri, kimwe cyo ku mutwe n'ikindi cyo hepfo, ibindi byinjira indani mu ruhome, bagaca babarata n'umugano. Ugaca urenza k'ikirago, urose ubureta wabura umugabo. Bagaca amavuta akagukura ku gitanda nk'ico, imatera ntoya. Amavuta nagukura ku gitanda gushira ku kindi, abanza kukugendesha kubaryama ku bindi nk'ivyo ugiye kuryamako. Amavuta abanza reka nkubwiye, bijya bitanda birababaje. Ukiryamako ukibaza ngo uvyuka uruhutse, ahubwo ukavyukana uburuhe. Kandi mu vy'ukuri nubeshera abarozi ngo nibo bagukubise, ntabwo ari we. Wewe ryama ku mugano ukarenza k'ikirago, uvyukana imimyoro kandi utari nk'abakubise. Uvyukana imimyoro kandi utari nk'abakubise. Ukavyuka ngaho menga nawe bakubarase.
ariko mana we umva ukajya ukavyukura wavuga harurushe kandi aho 11 uvyuka wiruka gukerera icarire cinga. Ariko amavuta y'Imana agukura hariya akagukonekta na premier ministre cyangwa akagukonekta na pasteur kanaka akimara kugusengera akakubwira ngo nkwirikira uzoba umurovyi w'abantu kuko nanje nagizweho kuroba abantu nawe nkwirikira uzohinduka uwo kuroba abantu ukava ku gitanda kibaratishije imburumburu ukajyama ku gitanda ca materi ivuye he Dar es Salaam. Kubera iki? Kandi reka nkubwire kubwo amavuta y'Imana ari kuri wewe uzokomeza kubandanya. Reka nkwereke ingene uzokomeza kubandanya kubwo amavuta. Abantu bavuka i Bujumbura tugire gutyo. Abantu bavuka i Bujumbura. Abantu bavuka i Bujumbura. 1 2 3 4 5 6 7 karabaye nta nagace karimo abantu iki indwi Bibiliya avuga ngo Abisirayeli birukanye amahanga indwi. Twarasomye Bibiliya nirukanye amahanga ndwi. Okay, abavuka mu mitumba tugire gutyo. Bibiliya avuga neza ngo aho muzokandagiza ibirenge nzoba ndahabahaye kubwo amavuta kuduga ruguru nibirimwo gusubira ugatumba nibirimwo aho muzokandagiza ibirenge nzoba ndahabahaye nzoba ndahabahaye. Reka nkubwire tanga uruzenguruke nk'uri muri sari wawe no mucumbi wawe. Ni jewe si Bibiliya. Iyo wumva ngo nzungura umupinzi pinga Bibiliya turara. Abanyabujumbura n'indwi ahubwo wangu mwicunge mwikonekte kuri twebwe ataruko turabimuye muragiye muragiye. Reka nkwereka kandi karorero mu bamanitse bavukiye Bujumbura dusubire tugire gutyo mwarindwi ntaco bitwaye ndabaravye numwe wenyene afise urugo si wewe wenyene mawe w'Ujumbura abandi bose n'abajene urafise urugo ntago ugira nurya we murindwi numwe ariko abavuye mu mitumba ari abagore n'abagabo bagire gutyo karabaye n'ukuri kw'Imana karabaye ubonye ari bangahe umwe wenyene niwe avuka i Bujumbura kandi niwe ari Bujumbura niwe havize umuryango sha mwicunge mw'abanyabujumbura ndabona mugiye guhinduka abapangayi babaheruka haruguru ndabona mugiye kuba abapangayi. Bibiliya irambwira neza ngo aho muzokandagiza ibirenge mwebwe abize nzoba ndahabahaye nyimbura umunyabujumbura ukaba uri ngaho uraba umuntu w'inshuti iva hariya ubu urayiyungako kugira ngo igusige kutuvuta. Impamvu izobe haduhaye niyi yaratujabukije imigazo myinshi yaratujabukije imyonga myinshi yatugendesheje n'amaguru inshuro nyinshi. Ndibuka igihe kimwe atamavuta mfise bandira kitike ryanje mvuye ruguru ushaka inkuru kumbure ucerewe ahantu je ndiko ndavuga amavuta bamitike itike ryo gutegerera hafi yo muhira papa ari impereza muga kuko nari umwana atagira amavuta cyane arihereza ubundi twagira tumanukane aho
ati rero umvirize tugende gutegerera hariya anye niho baduca make naho mvuge oya kukuruta kuwutinya atana amavuta uvise ntibiza kwemerwa erega ata amavuta ugira ntuvuga ngo vyemerwe oho nende yaguhenze tiho gitugenda nibirangiye aca nyikoreza n'igitoki kandi yama nikorera igitoki ngenda n'amaguru ibirometero bisaga 6 birenga kandi nari mvise itike ryo gutegerera hafi data nta mavuta agira ndumye ndagaragara n'igikopo kigaragara aho turagenda si kuwa mbere turabuze imodoka dusubiye inyuma ayishuri ryatanguye kuwa mbere twagiye bya birometero dusubiye inyuma twabuze imodoka nta mavuta wangu turasubirayo kuwa kabiri bapfa 500 akanda aho muyo bampaye ayo bariko barapfa ararenga bampaye menshi bapfa 500 birangira dusubiye muhira nirigize kabiri kuwa ijya gatatu kuwa gatatu tugeze kuwa gatatu dusubiyeyo ntidusubiyeyo duhitira turayironka tuyirose turonka izimbutse kandi aho yari uwundera yaca avuga ngo ndakurera kuko uri muto ngo ndakurera aho rero inshuro zose twaba dutegereye imodoka yaba ariko asoma ibiyeri nanje ndiko ndabizirengana ko zodutwara nta mavuta ariko asoma ibiyeri je ndiko ndabizirengana ko zodutwara nta mavuta kuwa gatatu turamanuka tumanutse acatangura konsobanurira urabona twakoresheje urabona yiwa ngubu rero ndaguheranye 2,200 wayarera ya nzoyaguha dushitse hakumusaga hari wacaza kuntora nkitahira dushitse ngo nzoyaguha ni ntangorane uzoca ushaka utumenaka ngo azocaza yakuzaniye niga deuxième année primaire kugeza n'uyu munsi ivyo 2003 sasa ndabibona kubera iki nta mavuta nta mavuta n'ubu sindayabona angenesheje ibirometero 36 kandi ku itike ryanje nikoreye igitoki kubera iki nta mavuta ariko uyu munsi kubera amavuta ahubwo ndi mu bamusororera byarahindutse sinkina mwishuza sinkina yibuka ndayibutse kubera ndabateye inkuru kubera amavuta ubu nanje ndamugira ntifata kamwe wawe nifata kamwe ntibakongere none kungirira ishari n'amavuta rondera amavuta wewe wishinga gusokoza inzara sokoza amavi nyabuno uvuka murondera amavuta rondera amavuta nigitangaza kubona umujene ntiyonsa ntateka n'ivyo aryamako usanga atari wabimesa ugasanga asenze mu gatondo ku mugoroba ntaje gusenga kandi agiye muhira uri imiti rukimbura ingonera nta mavuta ugira rondera amavuta rondera iki amavuta iyi mikrofone nayiheshejwe n'amavuta kijya kibanza ndagiheshwa n'amavuta aka gapantaro n'amavuta kuko namanutse mwibutura gijinisi n'agapira ka rouge k'amaboko maremare ariko uyu munsi nambaye ishati ya longue manche n'igifaransa ndavuga kubera iki amavuta amavuta reka kwiri kugwana ngo
nimunyemere nimugirene rondera iki amavuta azobemeza. Rega kurira ngo yampevye ngiye kwiyahura, rondera amavuta azigarukana. Rega kugwana ngo yarampevye yarampemukiye, naguhemukire, rondera amavuta azoza aho gusaba imbabazi. Rega kugwana ngo madame yarananiye ntidushoborana, rondera amavuta azogucira bugufi. Rega kugwana ngo umugabo yarananiye, rondera amavuta. Rondera iki amavuta bizisobanura. Amavuta umva, ahari amavuta ibintu bikongataye bimeze gutyo, byumvise amavuta bihita bigororoka bikamera neza. Iyo uri kurasenga uvise amavuta, urasenga ukavuga ngo data ushizwe hejuru, mana uri ndiho wabariho, ngirira neza, mpezagira, akururuka mpwemu yera akakubwira ngo mwana wanje sinkugirira neza gusa, ahubwo nzogutuma kugirira neza abandi. Kubera iki? Amavuta usenga ubwira Imana ati ma kubwico wampa harageze aho nanje nshinga urugo rwanje, ikakubwira ngo ico gusaga mwana, ahubwo nzaguha no kubyara abakozi b'Imana. Kubera iki? Amavuta. Iyo utagira amavuta ntuhamagara mu ijuru ngo bikunde. Iyo utagira amavuta urasenga isengesho rikatagirwa n'amabati, pana n'abadayimoni, amabati. Kubera iki? Nta mavuta. Reka kugwana no kurondera fondote za vaseline, rondera iki? Amavuta y'Imana. Amavuta y'Imana niyo zo gukura mu ntekera, niyo zo gukura mu byagutwaye, niyo zo gusobanura ukavuga ngo mpagaze nshima Imana kuko nabonye gukora kwayo. Muzohurira hata amavuta ugira, rondera amavuta. Amavuta Obed, rondera amavuta. Amavuta uzi ko ari umuntu yambara ibizinze ariko ntabego. Kubera iki? Nta mavuta. Ariko je niyambariye ko mwibaro hajya hirya, nkarenza ko akicatanu ko hejuru, nkakupita kikirato ca senkesa, nkaca mpagarara imbere y'abafizisiye, y'abarimu, y'abakora muri presidence, nkavuga ntirondera amavuta. Ariko mana, ahubwo Imana niyubaho. Nkicara imbere y'abafizisi, abashimiste bakomeye, nkavuga ntizamura ibiganza duha icubahiro umwami Imana, ahubwo akadoza. Kubera iki? Amavuta. Amavuta atuma uvugira ahantu gumuronka akayaga. Aha ndamubwiye ntizimwe hajya aca zimwe, mubwiye ntiyaza aca yaza, ngabaniriza aca gabanya. Reka nkubwire kubw'amavuta ugiye koga yashushe n'ayakanye n'ayakonje, ayo uzoshaka niyo uzokoga. Amen. Ntibikenewe menshi, hakenewe iki? Amavuta. Kugira ngo ugire utegeke amavuta, tangura gusenga uvuga ati Imana mpa amavuta, mpa amavuta, mpa amavuta. Amavuta yonyine azotuma uryoha kandi utaruryoshe. Amavuta azotuma uryoha utaruryoshe, azotuma uhamagagwa n'abahora bakwinuba. Pasiteri yarasivye, asiba hano, acaravuga ngo muze kwakira abantu mu basengero. Reka mbabwire kino kintu, haje umuntu ngo ndamwakire, uwo muntu ndamuraza, yangana gutya. Urumva mvuze ngo yangana gutya,
wowe bishire mu bwinshi kuko je ndi mutoya naho ngira gutya simba ndamugereranije uko yangana mba nestimye kuko nanje nihongera yari munini ntangura kwiraba ntangura kwiraba nimara kwiraba bya bindi byo kuvuga ngo ibiharuro guca biza amakozinisi n'amasinisi utavyize vyahise biza ca ndatora intebe reka nkubwire iyo ufise amavuta ntabwo ujugumira ahubwo ufite ikigukomeza muragendana ikigukomeza ndamubwira nti mama karibu kirane karibu nanje ca nicara hano ndicara naho rero nzingongera ndamuvugishe nk'umunota 5 hama ndamusengera twarayaze nk'isaha irenga aho ku mutima ndavuga ati uyo ni Simplice mwene Mutamu ntaya n'amavuta aho akanjegeje ntakuzi rero ntakuzi namwe kumusengera ibidayimoni birakuka ivyo wabo birakuka ni nahora ndi Mutama uwongeye gukubita ibisigo biri mu muntu angana nk'uku asha rindira ndavyashena yo nandi uko nakubita nahita numva amavuta duka amavuta duka amavuta duka amavuta duka navuga ntingira nkuwagira ibisiga ndavuga ntingira ndamusengera numvise n'imibiri buri umutwe wasumenetse kubera kumusengera sinza guhagarika ndamusengera kupita abazimu nagwa n'uruntu rungana gutya reka nkubwire iyo ufise amavuta ugira imbaraga zo guhangana n'ibiremereye ugira imbaraga zo kugwana n'ibikomeye n'ibivyibusha ukavyitega sha ntumbone gutya aha mu mwemu ndavyibusha nanje none nsobanurira ingene woterura umumama nk'uyo anganuko nanje nganuko kupita abazimu nivyo yagaburiwe muri rimwe mbona biravuyeyo Imana habwa icubahiro ni noneho menye kutarobanura ku butoni kandi uwuguhamagaye n'ukurondeye uramuha amavuta ndakupita abazimu umusore ndakupita abazimu achasoka kila urakoze naweza kikwe amen kumutima nina utongira ko mpeza gikwa je ukuntu nabikoze n'ukuntu niyumvise ukuntu wacha tukaganira nahezagiwe ndavuga nti eko vuguti eko amavuta arakora rondera amavuta mwene data ureke kwiri kugwana n'abantu harira n'abantu rondera amavuta arabohora Bibiliya yatubwiye gute ngo mpemu uhoraho ari kuri jewe kuko yandobanuje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'imbohe ko zugururiwe ngo menyeshe abantu umwaka wo kwemererwamwo n'uhoraho amen haleluya reka nkubwire wagiye kenshi atamavuta ufise ariko uyo mugoroba uhoraho akwemere agupima sange ukwiye agupima sange wuzuye agupima sange ari sawa Imana ishimwe cyane Bwana Yesu asifiwe haleluya amavuta reka nkubwire ntakubesha amavuta y'Imana atandukanye nayo badandaza hano ku isi kandi atandukanye nayo baja gusuma mu isoko amavuta y'Imana bayakura ngaha aha
no kugira no kumanuka hano hakaja hasi, umutima ukaja hasi, ukarondera iki? Amavuta y'Imana. Impano ivomererwa n'amavuta, yemerwa kubera amavuta. Nuvugisha uri gikopo, ivyawe bazobipinga. Nuvuga ubutumwa ata mavuta ugira, ivyawe bazobipinga. Ariko nuvuga ubutumwa wuzuye amavuta y'Imana, uzahagarara mu ijambo riri mu Baroma 3:19 ngo kuko atawutumwa bwiza atabubasha. Kubera iki? Amavuta. Frere, wironderera amavuta. Hari igihe uja kuresha agakumi kakakwiparaturako, kakakwigirako vyinshi, kakaduza ubususu katagira, kakazunguruka imbere yawe, kakagenda karidunda ata amavuta ufise. Ariko waronka amavuta, usigaye uri mwiza, na nimero zawe toka Satani ndaziguha nkana. Ivyasobanye ni Yesu abisobanura, ivyananiranye ni Yesu abishoboye. Wanaye bitarasobanuka umbwira ngo ndi mubi, wikubita ku bususu ngo ubona tuhwanye nawe, ngo je nataye yanje n'ingene nsa n'amavuta yisiga wowe ushobora kuyangurira, uritunda, uricegenyura, urishira hejuru. Ariko sha none uraje narose amavuta ngo ubu turahwanye. Nadugije ibiyo, nadugije ibiyo. Muzoze ndagusengere ugirirwe neza mu myaka iri imbere, ariko apana kuri jewe. Tunamtumikia Mungu wenye wivu waji nyimba warantaye nkenye. Umviriza, nugukubitira ivyonyi mu bugaragwa imbere yuko ushika i Kanani, kuko niwabireka mukajabukana i Kanani bizogukubita bigusubiza mu bugaragwa. Warantaye shancoga rimwe ku munsi, ubu noga kabiri, kandi nkoga yo nshatse nayo hejuru, canka yashushe, canka akazuyazi, canka yakanye, bivana nuko nkeneye kwiyumva. None uraje wa munsi wandugirije ibiyo ukubita ku gisusu cyawe ngo ntiduhwanye. Uyu munsi nanje nzokubwira nti nta mwanya mfise ngenda ndapfunga ikaruvati. Wenye wivu waji kutakivuga cyane, wajinyonge. We wicunge namazindwi ndarubusa, ndondera amavuta y'Imana. Ariko wewe adolescence no kutamenya kwawe no kumirana kutagira amavuta, waransuzuguye, urankengera, unkengera mu minota 5. Jewe marindwi nisonzesheje kugira ngo ndondera amavuta. Inyuma y'iyindi navuyeyo nkudomina incuro ndwi. Navuyeyo nkudomina incuro zingahe? 7. Kugira n'imiburi urungaruke kumvugisha marayo 14 nawe, marayo 14. Nuko nawe tugire gute? Muzi ukuri, reka nakubwire wa mukobwa we nawe wa muhungu, iyo umuntu akubwiye ko agukunda ntabagize nabi, asohoye ikiri ku mutima wiwe. Rero kuvuga ko woca umubwira nabi canke woca umwishura nabi ni ikosa rikomeye kuri wewe. Ntugatwarane n'utiyumvamo kandi ntukabane n'utiyumvamo. Mugabo nubwo utamwiyumvamo ko yarinze akubwira ngo ndagukunda, mwankire.
nivyo yabikubwiye ariko ntumwiyumvamo. Reka kumukomeretsa, reka kumubwira nabi. Mwibaza ngo abubatse ahayaza bubakanye ngo nibo baba baraheje irya mbere, wo kubesha ariko reka kumukomerekereza umutima wiwe, reka kumubabaza. Ejo uzoja kuri YouTube usaba amalike n'amasubscribe, uzoyisaba umuntu wafashe nabi, wasuzuguye. Itunga ridashira uribitsa mu bantu, nuribika muri banki. Uribitsa mu bantu, nuribika muri banki. Kandi fre ya mbere iba ku muntu nico wamuhaye, nico wamuhaye. Fire iba ku muntu nico wamuhaye. Nibazoguhende ngo n'umugenzi wanje turakundana ngo aza amabanga yanje yose, wanguha azi yose, hari aho utamubariye kandi nawe hari aho atakubwiye. Ureka kumukomeretsa rero, reka kumukomeretsa. Yabikubwiye, nyimba wabishimye muendelee, nyimba utabishimye menye ingene umubwira. Bibiliya iravuga mu Bagalatiya ngo mwebwe mukomeye mu kwizera mwihanganire abatagizene, abadakomeye. Nubwo yoba ari umupagana avuye kunywa inzoga akaza kugira ngo ndagukunda, ubishimye umugenda, ariko utabishimye reka kumukomerekereza umutima. Ngo tuzohava tuvuga ati ni umwana yahuye n'undi. Iyo umwana ahuye n'undi rero barayuba. Urabaza ko hari umwana agenda avuga ngo mama uzunjane kuramutsa abanaka, hari abantu bakuze bamusumba atabana bari, niyigera jayo muzohurira mu mafete. Mugiye iyo aza hari abana batoya bakina, niyo yama kubwira ngo nje, niyo akubwira ngo nje. Imana ibahereza amavuta mu izina rya Yesu. Imana ibaha amavuta. Amavuta asobanura ibiryoshe n'ibitaryoshe. Amavuta akora ivyo abantu babona kutokora. Nta kindi kizokwimika ngo uganze abandi, n'amavuta. Nta kindi kizotuma urongora abandi, n'amavuta. Nta kindi kizotuma uba umutwe w'urugo, n'amavuta. Nta kindi kizotuma uba umutima w'umuryango, n'amavuta. Amavuta. Ninde aratanga rasiyo ntatanga y'amavuta? Ninde aroga ntiyisiga amavuta? Barabaho ariko ni bake. Abo nabo bakibitangura kubikora. Nivyo hari aboga ntibisiga amavuta akisiga isabuni, ono umucumu. Hariho naboga ntibisiga amavuta bagaca bagira umwera, ye ntama ntiyera akera. Ariko kuja uroga ntuyisige, niko umubiri wawe ukugura ute bukamenyera. Ariko amavuta atuma ukayanga, atuma umera neza. Imana ibahereza amavuta kuri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Imana ibahereza amavuta ubugira kandi kuri uyu mugoroba. Navuze ngo Imana ibahereza amavuta. Imana ibahereza amavuta. Ndabisubiyemo, Imana iguhereza amavuta. Reka nkubwire, iyo ufise amavuta muri business biroroha kuko ntabwo uhangayika. Iyo ufise amavuta mu kazi kawe ntabwo uvunika, urabitegeka bikikora. Iyo ufise amavuta ntabwo ushakisha mu gucuraranga, ukora nka ndugu. Ndugu aracuraranga atari kararaba piano, ahubwo yacuritse umutwe munsi ya piano agacuraranga. Kubera iki? Amavuta. Amavuta ndagisubiremo nubwo nakivuze. Atumye bajya abagabo babiri bariko barankamera kubera amavuta. Ari ikindi gihe bandabishije ko na appareil ndiha amahera atagira uko angana, mugabo uyu munsi for free, kandi na Biden abasha kumbona for free. Akindi gihe bakubwira ati wewe umbwira muri telefone yopfuma imeneka. Ivyo bihe bibaho. Nawe yibuke ukinanara ibiti ngo uriko urasenya.
ibuka bigucumitagura bigubazagura ngaha hose ibiti. Reka ndagusubiremo kino kintu ndakikubwiye. Twaharuye abanyabujumbura dusanga n'indwi, dusanga bahari ya ruguru turenga ko ubwo n'ishengero ryose. Bibiri ikaba yaravuze ngo aho muzokandagiza ibirenge nzoba ndahabahaye. Ndavuze nk'umukozi w'Imana ntawe uzosubira ruguru, ahubwo rizotera tujabuka hanze. Tuzotera tugira gute? Tugenda ko twakondagije ibirenge. Nagira ngo irindi test imwe none ndayiretse. Ubu turya n'inyama kubasumba kandi arababo n'ababo mugabo ubu n'ubugari bw'imyumbati n'induhekenya aho tuzokandagiza ibirenge tuzoba tuhatwaye. Twarashitse imbo, ubu dufise double nationalité, iyo mu mitumba n'iyimbo tubaho dushaka. Kubera iki? Amavuta. Ko twahakandagije ibirenge Berize, twarakandagije ibirenge. Reka nkwereke ikintu. Abaridere bari hehe? Abaridere bari hehe? Korale nzima, korale nzima, abanyabujumbura ni bangahe? Reka mfata aba baraha manika abanyabujumbura ni kano gace kano, uriya ari hariya umwe. Urumwe uyu si umunyabujumbura mu mitumba, si murengesi, umurengesi mu mitumba, si mu mitumba se, ariko araharira kandi uharaba ukabona ni Kinshasa. Uyu mana yanje aho tuzokandagiza ibirenge, aho mukozi muzokandagiza ibirenge. Reka ndakubwire wa mukobwa, ntabwo uzoja kurongorwa ruguru, uzorongorwa hano hano. Apapa aha ibihe byo kwikorera ibibido bituzuye bigenda birazugazuga cararangiye. Zijya zari intambara twari ko turagwana, ubu turi mu muci, turi mbo, tujya Kaboga. Reka ndababwire, Akaboga turi hariya ruguru twari tuzi ko hari amarengarenga, imikubi, amashu, imisoma, ibitika. Ntiwigire umuhatari warariye igitika. Igitika warakiriye ntiwigire umuhatari. Igitika ninde atazi igitika? Ninde? Nacuzi n'abanyabujumbura barindi. Igitika ninde azi amateke y'amafyiru? Amafyiru, igitika rero najya amababi nibijya bishurika, nico gitika. Nizo twari tuzi ko ari imboga, ukabanza gucanikira indwi yose kugira ngo ntikibabe. Oya, reka kwigira abahatari. Hano ni mu Kivuruga. Hano bahita mu Kivuruga. Ariko uyu munsi Akaboga n'ifi n'inyama n'umusoso wabuze upfumushirayo zingaro. Ariko niki Nakaboga. Aho tuzokandagiza ibirenge kubera amavuta nzoba ndahabahaye. Tangura kubaza ujya muntu ubeya mu nzu, umubwira ati ndaguhangaye. Tangura kumubaza yigurishako, umubwira ati aha narahafashe. Si upfaho ehera misiyo ya mbere tuma twarahashitse. Nyani mbugita n'uyifashe, inzu yawe itahamwe nyeneyo cyangwa itahamwe wewe? Ninda yiriha? Si wewe uyibamwe? Nyani mbugita n'uyifashe ngaho hajya gukubwira ko hari inzahabu muri ijyanzu,
umubwira sinakurisha ndaguheranye, nyimba ntaguheranye rero tuza ntiwinjira, ugaca wimbagasha ukawucukura ukabukurayo, kandi ari muri parasera yi warangiza ugaca ugenda ukayora ibitumbeni ibivu, ugaca uza ugakompakta ukarenza kamabuye ugaca ushirako isima. Singiyi inzu yawe, ahubwo tubwira ati ndaguha ngahe, ahubwo ureke kwirigurangora nimuka ukabugize urahegukiye. Abisirayeli birukanye amahanga indwi, twabonye abanyabujumbura arindwi. Komine ni zingahe? Ni zitatu. Ni zingahe? Nane n'umuharure, hariho Muha, hariho Ntahangwa na Mukaza. Reka twiyongere, bibaye ngombwa dushike mu Rumonge gatoya, tuje mu Kabezi, tunagire gute iri sifi yuko haba hehe Imbo, kandi hafi ya Tanganyika, hafi ya Tanganyika. Twiyongere ko na hehe hariya za Rubirizi, twegereyo gatoya dukwizindwi, hano turabirukana. Anyishura ninde? Nta n'umwe. Haleluya, haleluya. Nta n'umwe. Aho muzokandagiza ibirenge nzoba ngize gute? Nzoba ndahabahaye. Haguruka tuhakire mu izina rya Yesu. Mwakira amavuta kuri uyu mugoroba y'Imana. Haleluya. Ariko hari umuntu afashijwe n'ijambo ngo azamure haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusenge Imana. Reka dusenge Imana. Sibyo? Umwanya mutoya tuzaturangije. Hari umuprotokoli ari hano tugarira umuryango. Tugiye gusenga Imana. Ndafashijwe no kuri kw'Imana. Nta n'umwe. Amavuta y'Imana azoguhuza nabo mutohuye nabo. Amavuta y'Imana azokwicarika ku ntebe y'icubahiro kandi wakuze wicara ku gasonga bugari. Amavuta y'Imana azoguha gukoresha kandi wahoze uri umuyaya n'umuboyi. Erega ntawe bitobera, nawe vyo kubera. Nyimba igikona cambaye costume, ibaza umwana w'Imana nawe. Igikona cambara noir blanc. Ndabesha. Nawe uri umwana w'Imana uzambara zahabu. Uzambara zahabu. Haleluya. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Umuntu wese asenga Imana avuge ngo Mana mpa amavuta. Mana mpa amavuta. Mpa amavuta yawe. Nkura kumumira. Impamvu usenga ntibicemwe nuko atamavuta ugira. Impamvu usenga ukagwana n'ikirere nuko atamavuta. Ariko bwira Imana ati Mana mpa amavuta. Mana mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko kuri Imana ihindura amateka. Turagushimiye ko atawuhanye nawe, atanuwagereranywa nawe. Uri ndiho bariho,
uri Imana ikomeye kandi uhindura ibihe, uri Imana ihinduranya inyuranye ibihe. Turagushimiye kubw'ubwoko bwawe, turagushimiye kubw'ihanga ryawe. Turasenze ngo Mwami Imana wururutse amavuta, ahari amavuta ibintu biremera, ahari amavuta ibidacamwo biracamwo. Ndasenze nkwinginga kugira ngo uhereze amavuta abana bawe, kugira ngo ubakoreko, ubacunjureko amavuta, ubacunjureko imbaraga, ubacunjureko inkomezi, ubacunjureko gukora. Ndinginze izina ryawe, ndinginze inkomezi zawe, ndinginze ugukora kwawe. Uwiteka, kingura ijuru, kingura amarembo, kingura ingomero, ugura amadirisha y'ijuru. Banyagize ko amavuta yawe, amavuta yimika abami, amavuta ahindura ibihe, amavuta atanga itegeko, amavuta arategeka, amavuta aruzuza, amavuta arunzuza, amavuta aruzuza, amavuta ahindura ishusho, amavuta arema ibitariho bikabaho, amavuta atuma batawe bongera kwibukwa, amavuta atuma ibyaduhunze byongera kugaruka. Iyi saha ndasabiye amavuta ihanga ryawe, ndasabiye amavuta ubwoko bwawe, ndasabiye amavuta abari hano kugira ngo bagenderere. Ahari amavuta connection y'abadayimoni iracika, ahari amavuta connection y'abarozi iracika, ahari amavuta karande irananigwa, ahari amavuta ubwiza bw'Umwami Imana burururuka, ahari amavuta haba impinduka, ahari amavuta haba itangazo. Ndasabye amavuta, ndasabye amavuta, ndasabye amavuta, ndasabye amavuta, ndasabye amavuta. Tekereba amavuta. Zamura ijwi ryawe usaba amavuta, zamura ijwi ryawe ubwira Imana ati mpa amavuta yawe, mpa amavuta akiza indwara, mpa amavuta atabara, mpa amavuta abohora, mpa amavuta akiza, mpa amavuta yuzuza, mpa amavuta anshika naho ntari bwashike, mpa amavuta anteza intambuko yo kugeraho ntari bwagere, mpa amavuta atuma mbohoka. Ripasheketetetetete riteribashikaire monte sikairebo. Ahari amavuta haba guhitamwo, ahari amavuta haba kuduga, ahari amavuta haba kuzamuka. Saba amavuta, saba amavuta mu mirimo yawe, saba amavuta mu kazi kawe, saba amavuta mu muryango wawe, saba amavuta, saba amavuta, saba amavuta turira, saba amavuta turira. Vuga uti Imana mpa amavuta yawe, mpa ku mavuta yawe. Ahari amavuta haba ubwiza bw'Imana, ubwiza amavuta hagira igikundiro, ubwiza amavuta haba kwifuzwa, ubwiza amavuta haba kurondegwa, ubwiza amavuta haba guhura n'utohuye n'abantu. Ubwiza amavuta yicarana n'abakomeye, arondegwa n'abahambaye. Saba Imana amavuta, amavuta. Ehe, amavuta mwana, amavuta mwana, amavuta mwana, amavuta mwana, amavuta papa, amavuta yawe agende hano, amavuta yawe akore ku muntu wese ari hano. Teketereba. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza. Ahari amavuta ibyaha byari byaranse guhebwa birahebwa. Ahari amavuta icyaha cyari cyarakunaniye kukuvako kirakuvako. Ahari amavuta ibyagendagenda bigusambanya birasha bigahunga. Aho amavuta ashitse haba shanjema ubuzima bwose, mu buryo bugaragara no mu buryo bw'impwemu. Zamura ibiganza byawe uvuga uti Imana mpa amavuta, amavuta yawe mwana, amavuta yawe Jehova, amavuta yawe ndiho, amavuta yawe murengezi. Mana amavuta ubwoko bwawe, Mana tembesha amavuta ku bana bawe, tembesha amavuta ku baririmbyi, tembesha amavuta ku uri kurategura, tembesha amavuta ku baje gusenga, tembesha amavuta, amavuta riteke ripashike. Tembesha mwana, tembesha papa, tembe. Ahaha, ego mwana, ego papa, ego murengezi. Umuntu wese ahagarara ahantu ari azamura ibiganza byiwe, aceceke, 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 aceceke. Azamura ibiganza, azamura ibiganza, zamura ibiganza byawe. Hari amavuta agiye kukuzira, hari amavuta agiye kukururikako. Ugurura umutima wawe,
ripeshekete amavuta amavuta ripashike ritetetetete akira 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 reteripai habwa 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 ehe ehe ngaya amavuta yaje amavuta yururutse abayururutse amavuta yaje amavuta yaje ye ntusamare 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 hari ugukogwako hari guhabwa amavuta hari guhabwa amavuta rite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  ritekepa ritetetetete ripa riteke riposhika ritekera ripoteke riposhika ripa ireteribor akira 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 kogwako kogwako n'ubushobozi bw'Imana kogwako 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 hari wumva ibimenyetso umenga boguruka irekure 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 ripa reteriba amavuta y'Imana 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 ariko aracagagura iminyururu ku maboko y'abantu ariko arabohora amaboko y'abantu baziritswe batacakira abinyatsi yahagazeko abinyatsi yicayeko Imana iriko irasuka amavuta aturira hari amavuta aturira hari amavuta aturira hari amavuta aturira hari amavuta aturira 1 2 3 aha amavuta amavuta hari abantu bariko bararobanuzwa 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 amavuta hari abantu bariko bararabwa gitsi ijuru ryiyumviriyeko aha riteketetetetete amavuta amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta y'Imana ariko aragendagenda amavuta y'Imana amavuta y'Imana ariko arabohora amavuta y'Imana ariko akiza amavuta y'Imana ariko arakora ibitangaza n'ibimenyetso amavuta 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 nguyu umuriro uri kuraka nguyu umuriro uri kuraka nguyu umuriro uri kuraka nguyu umuriro uri kuraka amavuta y'Imana abohora imbohe amavuta y'Imana abohora imbohe amavuta y'Imana acagagura iminyururu amavuta y'Imana acagagura iminyururu iminyururu yari kuri aya maboko iyi saha repateteriba ehe akira 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 indimi z'ijuru akira indimi shasha akira indimi shasha akira amavuta atamenyerwa akira ubushobozi akira imbaraga z'amavuta akira imbaraga z'amavuta akira imbaraga z'amavuta repateke ripa riteke shikaini matesi karibo himbazwa mwa himbazwa mwa himbazwa mwa himbazwa mwa himbazwa mwa himbazwa mwa himbazwa papa himbazwa Jehova hallelujah 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 muntu wese acecekeye ugara amaso yiwe ugara amaso yawe ugara amaso yawe ugara amaso yawe ugara amaso yawe ndasabye agacerere k'umunota umwe hariho visitation ya mpwemu yera hariho visitation y'ijuru umuntu wese aceceke umunota umwe yego mwuka umuntu wese aceceke yugurura umutima vugana n'impwemu yawe yonyene yego akira
akira. Ndi kuvugana n'impwemu yose yakira amavuta y'ijuru. Impwemu mbi iriruka, iy'ijuru iruzura. Ripe teke ripashega ritetete. Aha, ehe ehe ehe. Yes 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 yes. Repair riteke ripa. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Mwuka Wera. Thank you, Joshua. Thank you, Father. Thank you, Lord. Mana tugukomeye amashi menshi dushima izina ryawe. Hallelujah, hallelujah. Imana ibagirire neza. Imana ibahezagire. Mushobora kwicara gatoya abari mu bibanza biri hafi. Mana ndagushimiye ku mpemu yose iri muri kino kibanza. Ndagushimiye ku bwa mpemu yera. Ndasabye ituze. Nkiramvuye ikiganza. Ndasabye ituze. Ndasabye ituze. Ndasabye itekane rivuye mu ijuru. Ndasabye itekane. Ndasabye ituze. Ndasabye ituze. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jehovah. Mana turagushimiye. Tugukomeye amashi menshi cyane ku byo ukoze. Hallelujah. Umunyamavuta agira igikundiro. Umunyamavuta aremegwa. Umunyamavuta arasobanuka. Umunyamavuta yicarana n'abatayafise ahubwo yicarana n'abayamurusha. Umunyamavuta si umuntu asanzwe, ni umuntu akomeye, ni uwo kwifuzwa. Umunyamavuta arifuzwa. Imana yo mu ijuru ibaha amavuta yo kwifuzwa mu izina rya Yesu. Imana ibaherezagire. Imana ibagirire neza. Imana ibashigikire. Turarangije. Ndizera neza ko turangije ku mwanya mwiza. Ntawe utsitaye. Imana ibahezagire. Ntabwo turose umwanya munini wo gukora deliverance. Nari numva sonikirwa n'ijambo cyane. Ijambo. Amavuta arakubohora. Ayo wakiriye muri rino joro araza gutuma ugira indoto nshasha. Ayo wakiriye araza gutuma uhindurirwa indoto n'inzozi. So nyimba hari ico wakiriye kandi uciyumvamo, mwisi y'imwemu arakora ikintu biti kimaze cyane. So when you have something, awakira ijambo. Wakira ijambo ni ivy'agaciro cyane. Nyimba hari ico ufise wakira ijambo, kuko ijambo rirarema kandi rihindura amateka. So turiko turarangiza, uri kurabikora uko Imana yaguhezagiye. Nagomba ngo duhaguruke dusenge turangize. Hari abantu bari hano twigeze kujana ku musozi ubuheruka kwa gatanu. Tuzosubira 26 z'ukwa 11 tariki 26 z'ukwa 11. Imana nigushoboza ntuzusibe. Tangure kuvyitegurira guhera uyu munsi. Mana turagushimiye wabanye natwe. Turahezagiye itorero ryawe. Turahezagiye ubwoko bwawe. Ubuhe umugisha, ubugwanire. Umwe wese ico yakiriye muri rino jambo, Mana ukiremesha intahe ifadika. Umugirire neza, umuvuganire. Sengeye abaduga, sengeye abamanuka, sengeye n'abakikama ujane nabo. Twese hamwe ku munsi wa Mungu, imbaraga n'inkomezi zawe zizongere kwadushikana dukomeye, dushima izina ryawe. Aho duca mu nzira tugende turabona ikiganza cawe. Niyo tugiye mu muryango dushike dusanga ikiganza cawe cyakoze bitangaza n'ibimenyetso. Urakoze Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umugisha w'Imana ubane